tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Mariko mukoroni warampemukiye, Mariko nagutwayike warampemukiye, Mariko uri njyajya warampemukiye, Mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, Mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 25 Nyakanga umwaka w'2023. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cyacu tahura kahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good, I got you. Mukurikirane rw'ibiganiro byacu bigaruka ku byaranze ugwimo bwo mu 1993, ahanini byatanguranywe n'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'ubwicanyi bwamukurikiye. Muri kino gice cya gatandatu umwigisha wacu aratuyagira neza ibikuru byaranze ikiringo cyo kuva ku mwaka w'1994 kugeza ku mwaka w'2000 hategwa ko igikumu ku masezerano ya Arusha. Aragaruka kandi kuri convention du gouvernement mu guha umuco umunywanyi wa kino kiganiro yabisavye. Turi kumwe na muganga Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Mwaramutse Frank, ndaramukije kandi nabaza kutwumviriza muri iki kiganiro cy'urukurikirane kuri ibyaranze Burundi muri iyo myaka iheze. Ego muganga, mu gutangura kino kiganiro cyacu umwe mu banywanyi adukurikirana yarasavye ko twomusigurira neza ico convention du gouvernement arico nuko mwayironse n'igihe mwayironka. Ego uko twari twabivuze mu kiganiro giheruka ko habaye kuko ingwano yatanguye kuva umukuru w'igihugu wagandaguwe gushika turonka gahengwe aho twumvikanye yuko yaba abafrodebu yaba abo muri coalition des partis de l'opposition tuza gushinga leta hamwe. Iyo leta yari irongowe na president Ntaryamira Cyprien. Ibyo biganiro byabereye ikajaga n'ikigobe, nico gituma twavyise les pourparlers de Kajaga et Kigobe. Harabaye urwandiko rero rwanditswe
naho nyine novuga yuko urwandiko rwaragiyemo ingorane kuko naho twari kuturayaga n'abo muri Frodebu twayaga bafise yindi migambi bakwega amaguru basa n'abashaka ibyo navuze mu kiganiro giherutse yuko hoza inteko zo hanze kurwanya igisoda. Rero tumaze kuvyumvikana leta yarashinzwe, nayo leta naho yagiyemo ingorane bwa mbere yarashoboye gutangura gukora. Iyo leta umushikiranganje wa mbere yari Kanyinkiko Anatole. Muri intango y'iyo leta twumvikanye ko porogaramu twogira ari porogaramu yo kugerageza kugarukira abarundi mu maprovinsi yose, kubereka ko leta yagarutse, inzego zitegerezwa gutangura gukora n'abanyagihugu bakatekana. Tuca turapanga rero porogaramu yo kuja mu misozi, tuja mu maprovinsi, abaministre twaragiye rero umwe wese agenda aho avukira. Iyo porogaramu yarakozwe ariko haciye amezi abiri Perezida Ntaryamira agira isanganya arapfa muri ya ndege yakorowe bari kumwe na Habyarimana. Naho rero byadushize mu byindi ingorane yo kumusubiriza, ariko ntibyatebye kuko aho twashoboye gukurikiza ibwirizwa shingiro. Iryo bwirizwa shingiro ryavuga yuko ucaba umukuru w'igihugu w'imfatakibanza ari uburongoye inama nshingamateka. Hacaza rero Ntibantunganya Sylvestre aba umukuru w'igihugu w'imfatakibanza aho mu kwezi kwa kane 1994. Mu nama twagiraniye twarumvikanye yuko tugiye gushinga porogaramu ya leta twise convention de gouvernement y'ingene les partis d'opposition na leta ya Frodebu bazokorana mu kiringo kizokenerwa cyose kugira ngo koko umutekano uboneke. Kwari nko kugira transition yari gushobora kudushikana ku yandi matora, kuko twabonye yuko ikibazo nyamukuru nuko atamatora ashobora kuba mu gihe habaye intambara, abarundi batari bake bahunze, bahungira hagati y'igihugu, bahungira no hanze y'igihugu. Ikindi naco caciye gitangura muri ico gihe ni umurwi witwaje ibigwanisho wavutse aho muri 1994 witwa CNDD, Conseil National de Défense de la Démocratie. Iyo CNDD rero nayo yari ikitangura gutera Uburundi, yari irongowe na Nyangoma Leonard, yavuye muri leta twari kumwe, yari umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati no gusubiza abateshejwe izabo mu byabo. Aho rero iyo ngwano itanguye yabaye ikindi kibazo, kuko navyo nyene twategerezwa kubishira muri programme. Iyo programme mu kuyitegura twamaze amezi atari make, ngo twashaka koko tuyinonosore kugira ngo ibibazo byose dushobore kubishiramo. Ikibazo cyagiye kutugora nyene nico kibazo c'ingwano yacikomeza. Iyo ngwano convention de gouvernement yategezwe kuyigwanya, ntitwari bwaje mu nzira yo kugira nk'ibiganiro n'ibindi. Iyo convention de gouvernement hariho document nuko ntashoboye kuba ndayifise kumwe nanje, document yarasohowe yitwa convention de gouvernement nyene, yerekana programme yari ihari.
porogaramu nyamukuru novuga muri iyo convention de gouvernement yari porogaramu ijanye n'ivyerekeye imibano mu bantu n'iterambere, ibya sécurité ntitwabishimikiye ko cane kuko ministre wa défense yarahari Zoiheba, yaragize nyene porogaramu yo kurwanya iyo abo bitwaje ibigwanisho bari badutse muri ico gihe. Convention de gouvernement yasinywe na President Ntibantunganya hamwe na Premier Ministre Nduwayo, kuko harabaye ikibazo muri coalition des partis d'opposition, ikibazo kijanye n'uko hariho bamwe cyane cyane abo muri UPRONA batashimye ko Kanyenkiko akomeza atwara aba umushikiranganji wa mbere. Twaragiye mu mpari gushika naho tuja mu byo gutora imigambwe yo muri coalition des partis d'opposition iragira amatora abakandida bo gusubiriza Kanyenkiko. Muri twebwe hariho bamwe babona ati nta kosa Kanyenkiko afise, ariko abenshi barashatse yuko tumuhindura kumvo nyinshi ntarinda kuvugira hano, ariko vyarabaye yuko Kanyenkiko tumusubiriza aho muri 1994 asubirirwa na Nduwayo Antoine. Ahanini vyavuye yuko nati Kanyenkiko yaragiye muri leta ya Frodebu, nta bukari bunini yogira kurwanya Frodebu, kandi noneho hariho n'indi ishami rya Frodebu, kuko bari bavuga ati CNDD ni ishami rya Frodebu, kandi nivyo vyo kuko yashizweho n'abantu bari bavuye muri Frodebu, kandi yashinzwe mu nyubakwa barimo mu buhungiro hajya muri Club de Vacances, Club de Lac Tanganyika. Ibindi sinobishimikira ko cyane, ariko novuga ko ibyabaye ngaho nuko umushikiranganje wa mbere yahinduwe. Turakomeza muri leta, aho ni muri 1995. Mu mpera zo muri 1995 icyo novuga nuko CNDD aho yatera na Paripeutu nayo nyene yarabaye ingwano ikomeye gushikaho tubona yuko leta irikirananirwa. Naho twari muri leta twarabona yuko leta irikirananirwa, twarabonye yuko CNDD iriko irakomera cyane. Hanyuma muri leta hatangura rero impari zo kwagirizanya, kuko hari abavuga yuko Ntibantunganya ko yari umufrodebu, ko bari abariko bararwana bari kumwe, yuko atatanga ubushobozi bukwiye muri leta mu gisirikare kugira ngo CNDD bayituze nisubire kuziratera. Impari rero zirakomeza gushika naho Ntibantunganya yarasabye mu makungu yuko bomufasha kugira ngo amahoro agaruke. Akorana n'abantu bari bafise imigenderanire myiza na Jimmy Carter yahoze ari mukuru w'igihugu cya Amerika. Fondation Carter yaragirishije inama zibiri. Izo nama zabereye Tunis na Le Caire, aho hose ibiganiro vyajemo byari kuvugira ati koko amahoro agaruke. Hanyuma ivyo biganiro ntacyo byashitse ko, hatangura ibindi biganiro kuko hajemo ibihugu byo muri aka karere byo bise Initiative des pays de la région des Grands Lacs, rirongoye na Museveni.
barashinga yuko Nyerere azobifashamwo kugira ngo arabe ingene twobonana tugahura. Baratangura rero inama zabereye ubwa mbere i Mwanza, batumira ubwa mbere uwuserukira Frodebu n'uwuserukira Iprona. Uwuserukira Frodebu yari Minani, uwuserukira Iprona yari Mukasi Charles. Ibyo biganiro navyo nyene ntaco byazanye. Nyerere abonye yuko ataco byazanye, aratumira n'iyindi migambwe, turatuma abaduserukira aho nyene i Mwanza ubwa mbere, Mwanza ubwa kabiri, ni Arusha ubwa mbere. Muri ico gihe ingwano yarakomeza. Nibuka yuko muri 1995 mu mpera twabonye yuko convention de gouvernement atakimaze. Turagira inama imigambwe imwe yo muri coalition des partis politiques de l'opposition, ari imigambwe 4. Turumvikana yuko tugiye kugira byose kugira ngo iyi convention ihagarare, hanyuma tushobore kugira ibiganiro n'uwo murwi wariko uratera kugira amahoro agaruke. Izo nama twarazikoze, ariko ubwicanyi bwarakomeza. Harabaye muri 1996, harabaye iby'Ibuta, harabaye iby'Ibugendana, harabaye iby'Iteza n'ahandi. Ubwo bwicanyi bwose bwarakomeza, ariko n'ukuri twe twashaka yuko amahoro yogaruka, kuko niyo yari intumbero ya convention de gouvernement, biciye mu biganiro. Niho rero twatangura imyiyerekano kuva mu ntango za 1996 gushika itariki 26 z'ukwezi kw'indwi, niho President Buyoya bamaze kumvikana n'abasirikare batwara igisirikare muri ico gihe, yuko bashinga yuko ari we agiye gusubirira Ntibantunganya. Aho rero niho novuga ko convention de gouvernement yaciye ihagarara, haca haza rero izindi ntumbero. Nabwiye ko Nyerere yari yamaze gutangurisha ibiganiro ni Mwanza bwa mbere, Mwanza bwa kabiri, ni Arusha ya mbere, bitashoboye kuzana icyizere gishasha hagati y'abarundi. Ibyo nivyo novuga ko muri convention de gouvernement twoba twarashitse ko, ariko ahanini koko tuvyihweje nkuko nababwiye yuko imigambwe imwe n'umugambwe MSP Inkinzo warimo, twabonye yuko convention yohagarara, hama tukaraba ingene dushinga leta. Ubwo twavuga tuti Ntibantunganya ko yari mu Frodebu, abo muri CNDD bakaba baraho muri Frodebu, sibo bogenda kuganira. Kandi mu ntango ya convention de gouvernement hari Frodebu n'imigambwe bari kumwe na les partis de l'opposition abo twari kumwe. Naho rero byashikiye yuko President Buyoya agaruka, ariko novuga ko uko twebwe twari twapanze yuko dusubira gukora nk'uko twari twavyumvikanye muri convention de gouvernement. Ni ukuvuga ko twari kugenda mu Kigobe mu inama nshingamateka ikaba ihari, abo muri Frodebu nabo bari kumwe, bamwe twari twamaze no kubyumvikana yuko duca turondera ubundi mukuru w'igihugu azoheza akagira programme ya mbere, ari yuko ibiganiro bikomeza kugira ibyo bibazo tutashoboye gushika ko muri convention de gouvernement tuze tubishike ko muri ibyo biganiro.
rero perezida Buyoya arashika, amaze gushika Nyerere na initiative de pays de la région de Grand Lac babona yuko aje kubononera ivyo intumbero barimwo y'ibiganiro, baca bagira ibihano ku Burundi ariyo embargo. Iyo embargo rero yamaze igihe gushikaho perezida Buyoya yemera kuja mu biganiro yarusha. Aho niho nogeza ibijanye na convention de gouvernement, nsubiyemo novuga nti yari intumbero yo kugira ngo tugire programme igarukana amahoro, ariko ayo mahoro ntiyashobotse. Kubera iki? Kuko haciye havuka iyo CNDD yitwaje ibigwanisho, ingwano rero irakomera. Turabona yuko convention de gouvernement yari gushobora gukomeza kwiri, tuca rero tuja mu nzira yo kuyihindura. kwegera kagahazi ndayiwe ubuntu niryo bendera riranga umuntu wa buntu buri mwiza ugufise arahiriwe mu bandi gira ubuntu niryo bendera riranga umuntu n'umwambaro muriko murakurikirana Remesha Magazine. Turabandanya na kino kiganiro cacu. Murakoze cyane, mutubwiye kugeza muri mu 1996 mu biganiro biheze mwari mwatwigishije ibyaranze Uburundi kuva bagandagura umukuru w'igihugu Ndadaye kugeza bagandagura na Ntaryamira mu kwezi kwa kane umwaka wa 1994. Murashobora kudufasha kuva aho muri 1996 ku ntwaro ya Buyoya kugeza ku 2000 aho basinye canke bashizeho amasezerano ya Arusha? Ego, ariko imbere yuko tukomeza kuri ico hariho ikintu gikomeye cyane twashizeho mu gihe ca convention de gouvernement. Twatanguye kubiganira aho ikajaga Kigobe, nibijanye n'ubwicanyi bwari ko buraba mu Burundi, ko twebwe twabwita ihonyabwoko, abafrodebu babihakana. Turumvikana yuko tugiye gusaba komisiyo izoza kugira amatohoza, kuko nabo muri Frodebu bavuga ati amatohoza ajanye no kwica mukuru w'igihugu n'abamufasha bose kwari ukononera demokrasi. Ivyo rero turumvikana yuko iyo komisiyo izoza kugira amatohoza, izobwira amatohoza kuri ivyo vyose vyabaye. Iyo komisiyo yaratevye iraza mu mpera z'umwaka wa 1995, barakoze baragira enquête, yashitse ku cegeranyo casohotse muri 1996 itariki 25. Aho isohokeye niho perezida Buyoya yashikiye ku butegetsi. Igituma ndabivuga nuko ari ikintu gikomeye cyane kuvyumva, kuba ariko barakoresha ijya raporo bamenye yuko ijya raporo yavuye mu byo twasabye muri ico gihe. Iyo raporo yerekanye yuko habaye ibisanira ni honyabwoko, acte de génocide, uvuga ati abatutsi bishwe kuko bitwa abatutsi mu ma province nka yose y'u Burundi. Iranavuga yuko n'abahutu bishwe muri ico kiringo, byoba bikwiye yuko haba commission d'enquête internationale muri ico gihe izoba iri judiciaire, nukuvuga izoba ifise ububasha bwo gukurikirana. Iyo komisiyo ya mbere nta bubasha yari ifise bwo gukurikirana, haba kubishe Ndadaye, haba kubakoze ihonyabwoko, nta bubasha iyo komisiyo ya mbere yari ifise yo kubakurikirana. Ivyo rero
twagiye gusubira kubisaba mu masezerano y'Arusha, turaza kubishikako navyo nyene. Ibijanye rero n'ibiganiro byabaye Arusha, nababwiye ko hari ibiganiro byari bimaze gutangura, Mwanza ya mbere, Mwanza ya kabiri, Arusha ya mbere. Aho turonkeye ibihano, ibi biganiro byaciye bihagarara, aho ni 1996, 1997, iyo ambargo ihaguma, ibiganiro vyasubiriye muri 1998. Ariko hariho ibindi muri leta kuri Buyoya byakozwe n'ibiganiro hagati mu gihugu, kuko abafrodebu muri ico gihe baragwanije cyane iyo leta ya Buyoya, kuko nabo Perezida Buyoya yashize muri leta yiwe ya mbere, komite yo muri mu mugambwe Frodebu barabakuye mu mugambwe. Abo ba ministre barakomeje bakora batitwa ko baserukira umugambwe Frodebu. Kugira ngo bishoboke nuko habaye ibiganiro hagati ya Perezida Buyoya na Perezida wa Assemblée Nationale, hariwe Ngendakumana Léonce, gushikaho bashika ku cyo bise partenariat entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Hani avuga ni entre Iprona na Frodebu, ariko yari leta n'inama nshingamateka. Iyo partenariat yavuye cyane mu biganiro twagize i Burasira n'Igitega. Ibyo biganiro byaranonosoye ibitari bike mu ngorane zari zihari i Burundi, kandi novuga yuko ahanini byarateguye ibyo twagiye kuganirira i Arusha. Ariko icyo cegeranyo cy'ibyo biganiro, abo muri aka karere barongowe na Nyerere Mediateur, na Perezida Museveni, na Perezida wa Initiative Régionale de la Région des Grands Lacs, ntibavyemeye. Basaba ati nimuze Arusha mubivugira imbere yacu, muvyemeze imbere yacu, hanyuma tubone kubihezagira. Aho rero Perezida Buyoya yari kuri pression, bamubwira ati naze mu biganiro, ariko iyo nama hagati y'u Burundi yarabaye, ishika yuko haba leta muri ico gihe yemejwe na Frodebu, yuko abaza kwikoreramwo barungitswe na Frodebu. Bashinga Perezida Buyoya n'aba vice perezida babiri. Vice perezida wa mbere yari Bamvuginyumvira, ubundi yari Sinamenye Mathias, yari ajejwe cyane cyane ibijanye n'iby'iterambere. Iyo leta rero niyo yakomeje. Hanyuma mu nama nshingamateka barumvikanye yuko inama nshingamateka itawuguma nk'ijya yatowe muri 1993, boyongera ko abandi bavuye mu yindi migambwe no muri société civile. Aho rero bagize élargissement, baruguruye inama nshingamateka, inama nshingamateka ya partenariat. Aho rero tumaze kumvikana ivyo, niho kumbure uyo yabonye ati nanje ndabaye perezida w'ukuri, perezida Bwegu. Aca rero arashiraho muri iyo leta, haragiyeho ministère du processus de paix, kugira ngo itegure ibijanye n'ibiganiro byo hanze. Ibyo rero byarabaye, ibiganiro rero byo hanze bica biratangura, harabaye inama na Nyerere kugira ngo bitegurwe. Inama z'integuro zarabaye, hanyuma Perezida Buyoya aremera yuko bugurura icese ibiganiro i Arusha. Byadushikanye itariki 28 z'ukwezi
k'umunani 2000 ku cegeranyo c'ivyo twumvikanye twise amasezerano y'Arusha yo kugarukana amahoro n'umwumvikano mu Barundi. Ibyabaye muri ayo masezerano twarabivuze mu biganiro bitari bike, ariko ahanini novuga yuko kwari ukugira ngo amahoro agaruke, kwari ukugira ngo ibibazo bijanye n'ihonyabwoko no gukumira bitoregwa inyishu, kwari ukugira ngo ibigwanisho biceceke, ariko aho twayisinya muri 2020 abitwaje ibigwanisho ntitwari kumwe. Mandela yaciye avuga ati ico kibazo sindagikomeza jewe, gikomezwa na vice president Zuma, Jacob Zuma wo muri Afrika y'Epfo. Ibyo biganiro navyo nyine byaratanguye birakomeza gushika aho CNDD FDD ko muri ico gihe CNDD yaragiyemo ibice, igice rero kindi ciyita CNDD FDD kirakomeza ingwano. Kuwatwara CNDD yari twari kumwe mu biganiro. Mu bisanzwe ni navyo Nyerere yavuga ati abo bitwaje ibigwanisho n'abasoda bama batwagwa n'abasivile muri leta. Rero niba CNDD iserukiye ngaho, nta kamaro ko kuzana abitwaje ibigwanisho, biba bikwiye. Ariko aho CNDD FDD iziye yaranse kuja muri ibyo biganiro, gushikaho bayigondoza ikaza mu biganiro mu 2003. Yakomeje irwana, yari Paripehutu FNL, nayo yaje kuza mu 2007 nimba atari na 6 sinibuka neza. Amahoro rero ntitwovuga ko yabonetse dushize umukono ku masezerano y'Arusha, ariko harabonetse agahengwe gushika naho abo bandi bitwaje ibiganisho bagaruka. Ingorane zasubiriye kuba aho ingwani ikomereje, ubwa mbere hagati ya CNDD FDD yari ku butegetsi na Paripehutu yari cyitwaje ibigwanisho. Ibyo kumbure tuzobigaruka ko no hanyuma, ariko ubunagira ndabumvishe inzira yadushikanye ku masezerano y'Arusha. Yari inzira yoroshe kuko ingwano yari ihari, abantu bapfa, ariko nta yindi nzira twabonye kuko imperuka yose y'ingwano itanguye, ibyiza mugira ibiganiro hakiri kare, abantu batararinda gupfa ari benshi. Rero aho muri 1996 nibyo twifuza, dushaka yuko ibya convention de gouvernement bihagarara, hama tukaja mu biganiro abantu batarapfa benshi. Ariko ntibyagenze nk'uko twabyifuza, kuko ingwano zarabandanije ituzanira ayandi marira mu gihugu. Murakoze. Ego cyane, uri umwarimu uratwigisha kahise k'igihugu kuko wakanonosoye, kandi uragira ubushakashatsi hirya no hino kugira ushobore kumenya n'ibindi kumbure birenzeho. Uravye uburyo muri ico kiringo cyo kuva 1993 gushika 2000, aho nuvugana imyaka nk'indwi hagiye haraba, mwagiye muragerageza mugira ibiganiro mwumvikana kugira murabe ko mwotora umuti. Uno munsi turi mu 2023, kuva 2015 haradutse ibibazo mu Burundi ku ntwaro y'umugambwe CNDD-FDD, ariko gushika uno munsi nta masezerano, nta biganiro biba, nta na kimwe leta y'iki gihe iriko irategura kugira ishobore kuganira nabo batavuga rumwe. Mbega nkamwe bwe mwovuga mugereranije bino biringo bibiri, ni
niyihe ntwaro mwovuga ati kumbure Uburundi bwogenda guca bigenza uku nuko? icyo navuga notangurira ku byo jewe nashize ku mukono ku mukono amasezerano y'Arusha niyo nabonye gushika ubu yoshobora kudufasha tugasubiza hamwe kuko yari yo ntumbero ko abagiye muri ibyo biganiro nimwibaze ko bagiye bafise umutima mwiza avuga ati yego turagiye duseka tugira iki oya bagiye bose bababaye ku mutima ariko bakavuga ati n'abari ko barabidufashamo umutegerezo gushika ku mahoro koko rero novuga ndabikuye mu gitabo Mandela yanditse ariko aravuga ibyo yabonye mu biganiro twarimo avuga ati nabonye abanyepolitike b'i Burundi ati ariko mugabo sindagira amatohoza nyayo nabonye abanyepolitike b'u Burundi umengo ntibitayeho abanyagihugu babo ntibabazwa nuko abantu bariko barapfa abantu bariko bararira bashaka kuguma bavuga ibintu biberekeye gusa ibindi bakabishyira kure umengo umubabaro w'abantu ntacyo babwira atari uwabo yovuyo ntashaka apfe ati ariko bakaguma bavugira ababo gusa ati ikikenewe mu Burundi ni leadership nyayo yoba ishyira imbere ukumvikana ati ukumvikana nako ntuja kumvikana n'uwo musangiye ivyumviro n'uwo musangiye ubwoko n'uwo musangiye intara ukumvikana mugenda kumvikana n'uwo mwahaririye n'uwo mudasangiye ibi n'ibi n'ibi ariko musangiye igihugu ni cyanyu mwese kandi nico mutegerezwa gushira imbere mbega kugira ngo ayo mahoro agaruke muri iki gihugu ko turiko turagwana byogenda gute kuko utumvikanye n'uwo muriko muraharira haza ibi tubona by'ukwangara ugata hanze abandi banyagihugu aho nta mahoro abariko umuntu arashobora kwibwira ati akidigadiga ko nabigize inyuma jewe ndi ngaha amahoro ni ijana ku ijana hari abantu bariko barababara bo muri ico gihugu nyene bari hanze ibyo rero nivyo Mandela yadukebuye ariko tutaratahura koko niba kuva muri 60 harabaye ingorane ariko muri ibyo bihe byose haguma hari abantu baza bavuga ati kumbure dusubire hamwe naho muri 60 hagati ya 66 harabaye inama zabereye Igitega ari Ngendandumwe na Bamina bazirongoye umwe yatwara yari umushikirangoma wa mbere ubundi yatwara umugambwe Iprona bari ku butegetsi baragerageza kurondera inzira y'uko abarundi bosubiza hamwe kuko hari bijya bya Casablanca Murombi barabigerageje ariko ntibyabujijwe yuko muri 65 ubwicanyi bwa mbere butangura buhagaze ku bwoko ibyo rero gushika n'ubu nivyo tukirimo umengo iyo leadership Mandela yikaravuga iturayibona rero iyo leadership niyo ikenewe gushika ubu leadership y'abantu bumva ko ico twoshyira imbere ari Uburundi niba hari umurundi yitwa kumwita kuriya niba hari umurundi ariko aramererwa nabi mu mahanga mubwiraze agaruke mubaze ikimubabaza murabe yuko leta yoshobora kugikemura icyo kintu kimubabaza nibyo rero twifuza twebwe twashize ku masezerano y'Arusha tumaze imyaka 7 yose turwana abadatahura ivyo bakaguma badoma ku rutoke ibi nibi ntibaraca mu byo twakiyemo ko twarabonye abantu bapfa twarabonye ibigwanisho byica abarundi
twarifuza yuko koko bihagarara, turwane n'abo tudasangiye ivyumviro, naho tudasangiye intumbero, n'abo tudasangiye ubwoko n'ibindi, ariko tumenye ko impera n'imperuka byose bizoherera mu nzu, bizoherera mu mwumvikano. Ibyo rero nivyo nayo nifuza yuko abantu botahura, abakiri bato, abakuze, yuko atayindi nzira ihari, baba bari muri leta, baba abari mu buhungiro, baba bafise imigambwe n'ibindi byose, amashirahamwe atandukanye, nimutahure yuko Uburundi n'ubwa twese. Nta yindi nzira ihari atari umwumvikano, nta yindi nzira ihari atari ibiganiro. Nabo abashaka kuzana igikenye, naho nta ngorane, niba bashaka yuko abarundi baguma bapfa, bazoguma bapfa malheureusement. Rero nibikebuke bose, abari bo bose baje mu biganiro nk'ibyo twebwe twakoze muri iki gihe. Niba bifuza kudugira ku byo twari twashize imbere bitashoboye kuja mu ngiro, barabikora, kuko nta yindi nzira ko kugira mbona nta yindi atari amasezerano y'Arusha, kuraba ingene twoyashira mu ngiro, kuko ku bwanje ntiyigeze ashirwa mu ngiro. Narabivuze bikwiye, n'aba bariko baradoma ku rutoke amasezerano y'Arusha ngo yazanye ibi n'ibi, haba namba. Amasezerano y'Arusha ntiyigeze ashirwa mu ngiro, atari ikintu kimwe gusa bashize mu ngiro, cy'uko leta yijamwo bose, nta kindi. Ariko porogaramu twumvikanye, yaba iyo kurwanya ihonyabwoko no gukumira, yaba ibyo gushinga inzego zitunganiriza bose, yaba iby'iterambere, nta na kimwe bashize mu ngiro, kuko haciye haza ayandi masezerano yitwa Pretoria yaje kubonona ibyo twari twumvikanye. Ibyo niba bitahure, mbabone yuko inzira nyayo ari kugaruka kuri ayo masezerano, tukayubakirako. Kuvuga ko ari Bibiliya, ariko ni inshingano, yoba umushinge wo kubaka mushasha Uburundi n'abarundi bashasha. Murakoze. Ego cyane, mu kiganiro gikurikira tuzorabira hamwe ibijyanye n'amasezerano ya Arusha, ariko reka dufatire aho nyene. Muratubwiye novuga ku buzima bwa politike, muratuvunyira urugohe ku bijyanye na politike, ariko reka tugaruke ku mubano w'abarundi, umubano hagati mu barundi. Uno munsi hariho interpretation zibiri zitandukanye by'iyo periode ya 93 gushika 2000, habamwe bafata kote yabo, abandi bagafata kote yabo. Ariko uravye neza, watubwiye mu nyigisho baduhaye ko leta ya CNDD nayo nyene, leta ya CNDD-FDD yagiye kugira guhura n'ibibazo biturutse kuri FNL. Novuga yuko ari nk'abantu bamwe entre guillemets. Bega uno munsi hari nation identitaire, hari ico stage mu mubano w'abarundi, canke nuwe mwihezo muduha mu bijanye n'uwo mubano w'abarundi na ari nation identitaire n'ibibazo biriko biraba uno munsi mu barundi? Alienation identitaire cyahari, kuko nama ndabivuga, ntabita abahutu, abita abatutsi, baratangura bisuzume ibyo ari byo. Mbe muri abatutsi cyangwa abahutu bo mu gihe cy'imbere y'ubukoroni, kuko byari bifise inzuguro yavyo, cyangwa muri abahutu n'abatutsi uko umuzungu yabasiguye uko muri. Aha nibaza ko botangura kuvyiyumvira, kuko twaciye tuja mu ngwano, narabivuze kandi nguma ndabisubira kuko niyo ngwara turwaye. Mu ngwano Jean Paul Harwa yazanye muri 1958 wenyine avuga ati hari ikibazo c'abahutu n'abatutsi. Rero ico kibazo ituragitorera inyishu. Aha ni naho uvuze uti CNDD-FDD yarwanye na Paripehutu. Aha anovuga nti yaba abo biyita uko bavugira abahutu, je nsigaye ndabita abahutiza mu Gifaransa, kuko
ni ideoloji, yabaye ideoloji, ntiyabaye ubwoko, si n'ubwoko, ni ideoloji. Abatutsiza nabo nyene ni ideoloji, nico kimwe, ni ideoloji zitandukanye mugabo ziva ku muzi umwe. Umuzi umwe n'uwuhe? Nuko umuzungu yabacafye, baca baguma muri ibyo bintu by'umuzungu ko yabacafye, aba ari byo biguma bituryanisha, kandi tuzi neza igituma umuzungu yabikoze. Naho mbona yuko hari akagwara dukwiye gusobanura neza mu Barundi, batabona ayo mabi niyo byavuye niyo byaturutse, ntibaje kuraba koko inkomoko y'indwara, ubwo bakabandanya batwagwa n'iyo ndwara ituma badashobora kumvikana n'umunsi n'umwe. Tutsiza hutiza nta na rimwe bazashobora kumvikana, tubitahure. Icyo mbona kijanye n'ibyo bya CNDD-FDD no bigereranya n'ibyabaye no ku kiringo bavuga ngo abatutsi batwara. Hariho ingorane zavutse batangura kuvuga ngo abanyaruguru n'abahima. Icyo ni cyambere. Icya kabiri basubiriye bati abanyabururi, abanyamurambi. Umengo abarundi twese tugwaye iki? Tugwaye novuga amacakubiri yabaye amacakutano. Naha muri CNDD-FDD, Paripeutu nicyo kimwe. Dufise ingwara zimwe kuko mvuga nti utanguye amacakubiri ntuzi ryara zohagarara. Hariho naha bavuga yuko leta ari y'abahutu, niko bivugwa. CNDD-FDD ikavuga ngo ivugira abahutu, Paripeutu yahora ivugira abahutu, iri muri opposition ubu. Hari ikibazo cya politike ninda twara muri abo bahutu entre guillemets, ninda twara baca bagwanira gutwara. Aho ni none bashaka kugwanira gutwara, batwarira abarundi cyangwa batwarira abahutu. Iyo rero bavuga ati dutwarira abahutu, baca baraba ati ninde arusha ubukari ubundi muri ingwano tiyo. Nababwiye bimwe byo muri convention de gouvernement, guhindura kanyenkiko kumusubiriza Nduwayo, bavuga ati ninde afise ubukari kurusha ubundi. Kanyenkiko yakoranye na Frodebu, ubukari bwiwe bwaragabanutse ntibikunda. Urumva yuko tukiri muri vya bindi alienation identitaire kumwe dukurikirana, tugaca dushiramo n'ivy'intara, tugashiramo n'ivy'imiryango n'ibindi byinshi byandakutakiye. Urumva ko ingwara dufise ni irakomeye. Rero abarundi koko twikebuke, tumenye iyo ngwara, tumenye ko ariyo itugumiza muri izi ngorane. Uwo muzungu rero yaduteye virus, ariko yarigiriye we, dusigara turyana gushika ubu ntituramenya ingene tuyirandura burundu. Ubu kuri jewe inyishu si yo kuvuga ati mbega abahutu n'abatutsi tuzobana gute. Iyo ni cyo nita gestion ya problème idashobora gutorerwa inyishu. Hakeneye yuko inyishu torwa, tuvuye muri ibyo bya gestion ngo nibabane ngo nibagira iki. Ibyo twarabishize mu masezerano y'Arusha. Hageze yuko abantu biyumvira ingene turandura burundu iyo ngwara dufise y'amacakubiri, amacagutano. Naho no gerageza kwishura icyo kibazo gihambaye cyane umurundi wese akwiye kwibaza, dukurikiye kubiko birashikira Uburundi. Uwirabira hanze avuga ati mbe Rwasa na Nkurunziza bapfiki kandi ari bamwe. Hoya, ubutegetsi nabwo, ubutwara nabwo bagaca bashira rero imbere ngo ni aba nibo bovugira kurusha abandi, abahutu aba nibo bovugira kurusha abandi, n'abatutsi nibyo byabaye. Dukeneye abavugira abarundi bose, nta kindi. Murakoze. Ego cyane, reka ndagushimire ku mwanya wanyu mwaduhaye kugira mudufashe gutahura muri kino kiganiro, kandi nizera ko no mu gihe kiza kandi muzodufasha aho tuzoganira kuri Accord d'Arusha.
urakoze cyane turizeye ko ibibazo mwabajije mwaronyese inyishu itomoye yofasha abarundi cyane cyane gusubira kuba abarundi kuko niyo ntumbero yacu muri itorero. Urakoze. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good. I got you. bahaye agaciro ubwoko batari bwo mbona aribwo bahaye agaciro bibuzimuje buntu ingo mu Burundi tugende bibuzimuje buntu ingo mu Burundi tujane indangamuntu bahawe n'abatarabarundi zarabanezereje gusumba kwitwa barundi bibuzimuje buntu. Ndabashimiye mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro, ndabibutsa ko bino biganiro mubitegurirwa n'itorero Burundi kandi mushobora kubisanga kuri West3 akaburungu itorero akaburungu org no kuri Facebook na YouTube itorero Burundi. Mufise ico muduterera canke mubaza muri kahise ku Burundi mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya amajana 358 46 89 67 ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Yves yari mu binga bw'ibyuma arakenuye na Joy Frank ndizeye nariko ndabashikiriza kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko byagenze kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye mariko nago twayike warampemukiye mariko uri njyajya warampemukiye mariko namubufise warampemukiye we wanteje akaranda warampemukiye mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.